Barundikazi bavukanye inshuti z'Uburundi. Turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi, ibibondo arivyo vyari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha abakomeretse tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita agashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hampande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene, uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu Ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'Uburundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'Uburundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda rwemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere yuko mutata na mugenzi wawe urabanza umusaba amahoro, ngo niyanka amahoro uratabaza abagenzi kugira bamuhanure, n'ivyanka naho Imana izogira ikivuze. None rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero, bikubita agashi, bigenze runtu babone ko inzu y'umubanyi ihiye nagwawe ibigeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntaco bizoteza ko imbere ubwo butegetsi. Tugiye kandi gutaka amakungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu, kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga. Nibatagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye kuko bariko barema urwanko hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu ataruhara babishisemo. Barundi bene wacu, naho twahuye n'izo nyatsi, turashimiye abateramira amahoro n'umutekano bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abenegihugu, kuko kubera abo buraca bukira nta uturuka buka ngo atahe bunyama. Amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cyose. Iki gikorwa gisaba ko ata murundi numwe yo kwiyonjorora hageze guteramira amahoro canke guhinda ikibiri cyo gutera iteka impetso yaduhetse.